Bakunzi mwama mudukurikira mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ndabahaye kaze muri uku kwezi gushasha kw'icenda. Ijambo duhagarara ko riri mu gitabo ca Hagayi igice ca kabiri umurongo wa 18 gushika kuri 19. Hagayi igice ca kabiri umurongo wa 18 n'uwa 19 niryo jambo ry'ukwezi duhagararako. Handitse ngo nuko ndabinginze nimwitegereze ivyabaye gushitsa uyu munsi, gushitsa umunsi wa 24 w'ukwezi kw'icenda. Mwitegereze n'ivyabaye uhereye umunsi itanguro ry'urusengero guhoraho ryashigwaho. Mbega hari imbuto zikiri mu bigega, mbere n'umuzabibu n'umusukoni n'umukomamanga n'umwelayo ntibikiruha vyama, ariko uherera izuba nzobaha umugisha. Imana ishimigwe ijambo ryayo. Kaze mu kwezi kw'umugisha uvuye mu kwihana. Aba hari ivyo bari bakoze bitanejereje Imana, ariko irabinginga, irabara ico bakwiye gukora. Nayo iravuga ngo uhereye ubu ndabaha umugisha, uhereye izuba, uhereye umunsi ivyabaye vyarabaye ndabaha umugisha. Hari umugisha uva mu kwihana, hari umugisha uva mu guhindukira. Kwihana si ukwicuza gusa ukabazwa n'ivyabaye, ahubwo n'uguhindukira. Namba waja aha ugahindukira ukaja aha, ukwiye kureka ikintu ijambo ry'Imana rikubuza ko ari kibi, kuko hariho umugisha wabihanye cane cane abantu b'Imana. Uravye no mu gitabo ca kabiri co ku Ngoma igice c'indwi umurongo wa 14 haravuga ngo maze abantu banje bitirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mwijuru marira ivyaha vyabo nkize n'igihugu cabo. Uhereye ubu umurongo wa 15 uhereye ubu nzokwama ntereza inyonga zanje ndabe ntega amatwi yanje numva amasengesho asengerwa aha hantu. Aha yari yavuze ngo nihagira ikigoyi kiza mu gihugu abantu banje. Mukundwa muntu w'Imana witeze ico Imana igukorera, ndagutumiye kaze muri uku kwezi kw'icenda kw'umugisha uvuye mu kwihana. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, ibaho umugisha asezeranye. Imwe nyene yavuze ngo nimwumvira muzorya ivyiza vyo mu gihugu, nimwumvira sinzobateza ingwara nateje abanyegiputa. Reka dusengere hamwe. Uhoraho Mana yacu, uri Imana nziza, uri Imana yama ituronderera ivyiza, uri Imana yama yiteguye kutugirira neza, uri Imana itwihanganira, uri Imana itugirira neza, Imana ivishiriza izuba ababi n'abeza, imvura abeza n'ababi. Mana uri Imana nziza, utugirire neza muri uku kwezi, ugire neza bariko barankurikira, ubagenderere, ico bakora kitaguhimbara ubashoze kucihana, kandi ivyiza bakora babishishikare, bakwegera abandi mu kugendera mu bugororotsi no mu kuguhesha icubahiro. Umugisha ube kuri twebwe twese, uhereye ubu aba bitwa abanyamugisha, uhereye ubu twitwa abanyamugisha. Urakoze ko mvise gusenga kwacu, ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen kandi amen. Murakoze kudutega yombi, muragahezagirwa.